Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo cy'Itanguriro igice c'indwi umurongo wa mbere. Haravuga ngo, maze Uhoraho abwira Nowa ati, nimwinjire mu bwato mwe nabo mu nzu yawe bose, kuko mu runganwe rw'ubu ari we wenyene nabonye ugororotse imbere yanje. Dusangire ijambo rivuga ngo Uhoraho arakiza abamwubaha. Mu gihe cya Nowa abantu bakoze ibyaha byinshi, Imana igira intuntu nyinshi mu mutima, mbere yicuza ico yaremeye abantu. Ariko Nowawe Uhoraho aramushima. Imana ikigira umugambi wo guhonya ibiri mu isi byose, kuko isi yari yuzuyemwo umuryano. Imana ikibwira Nowa kwibazira ubwato. Nowa arumvira, abaza ubwato, abubaza igihe kirekire, abantu bamucokora bamutwenga, ariko aratinda arabuheza. Imana iramubwira ngo yinjire mu bwato nabo mu nzu yiwe bose, n'ibikoko byose Imana yamubwiye kwinjirana mu bwato. Amaze kwinjira, Imana ubwayo niyo yugaye ubwato, ikirekurira umwuzure ku isi, kuko imvura yaraguye iminsi 40 n'amajoro 40 idahagaritse. Isi yose irarengerwa n'amazi, ku buryo n'udutwe tw'imisozi twarengewe n'amazi, ariko ubwato bwa Nowa buguma bureremba hejuru y'amazi. Ubu bwato rero ni ikigereranyo cya Yesu Kristo. Abantu ntibigeze bareka gukora ibyaha, ariko kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, yaratanze umwana wayo Yesu Kristo, umugororotsi, apfira abanyabyaha. Natwe niyadukiza aya mazi, nk'uko Petero yavyanditse mu cete ciwe ca mbere igice ca 3 umurongo wa 21, aravuga ngo ayo mazi niyo abakiza namwe abubu mu buryo bw'ikigereranyo cyo kubatizwa. Si ugukuraho imvyiro zo ku mubiri, ariko n'isezerano ry'umutima utagiriza ikibi, usezeranye ku Mana abakirisha ukuzuka kwa Yesu Kristo. Nshuti yanje, ndagenda kubwira ngo Imana irakiza abayubaha, ariko abakora ibyaha, abayigarariza, abagabitanyi, izobahonya ibihe bidashira. Iyo itihanganiye abamarayika bayigararije ikabakororera ikuzimu, iyo itihanganiye abisodomu n'i Gomora bo mu gihe cya Loti ikabamarisha umuriro, iyo itihanganiye n'aba bantu bo muri iki gihe cya Nowa ikabamarisha umwuzure, natwebwe ab'iki gihe tutihanye ngo twakire uwo Yesu yapfuye ku bwacu, ab'umukiza w'ubugingo bwacu, tuzohona. Wewe uri kuranyumviriza, bimeze gute? Warahungiye muri Yesu? Nutaha umuhungiramwo uzohona, nk'uko abo muri kino gihe cya Nowa bahonye. Nuko rero reka tumwakire Yesu aganze imitima yacu, kuko yapfuye kubw'ibigabitanyo byacu, ariko abatazomwizera bazohona. Imana ibahezagire.